hari abantu usanga bafite ingorane zitandukanye mugabo tubashikira gute usanga tubashikira ku matelefone wa telefone nawe mushoye no guhamagara afite n'ubwo byo guhamagara usanga tubashikira juste ku buryo bukeye Facebook gushikaho bari hafi ariko abari dans les fins fonds tushaka gushika ku buryo usanga tubashikira dukoresha ibi enregistrer kumbure kamwe cyangwa tubiri ariho yari hakinwa enregistrer menshi cyangwa efficace ari adapté rero hari cy'uburyo ikomeye cyane solution uko turonka appui technique et financier alors tukatubitura umuvyeyi w'umunsi ari we UNICEF rero ko ari kigano umunsi hariho na manque de formation des journalistes quelquefois hariho justement des manquements kwa kivuze Gabriel hamikina twifuje nuko hoba hagashigwaho des frais de coordination z'iyo réseau hariho proposition twasanze uko baha icambere nka televiziyo nuko mu bamambo ba réseau babiri ntibakwiye twasanze ko hoba wa gatatu kuko nimba tuvuze ngo 2 hariho les médias donc comme on peut télévision privée hariho traditionnel hariho na web rero bashoboye représenter bari batatu byo babyize nkuko babivuze hari igihe cyo mu biganiro ugasanga turiko abana bari mu myanya y'ubutasha nuko ugasanga zijya ngingo ziri muri ijya convention umuntu aziciyeko cyane hariho organiser des synergies sur différents thèmes en rapport avec les droits de l'enfant insérer une chronique sur les droits de l'enfant. Ibi ni bimwe mu by'abaserukira ibimenyesha makuru bariko bashikiriza bongera basaba ahanini babishikiriza ishirahamwe UNICEF cyitaho ineza y'ugwaruka hari kuri uyu wa gatatu igenekerezo ry'umunani Rusama umwaka wa 2019 mu gihe mu ntara ya Rumonge hariko hatunganywa inama y'abaserukira ibimenyesha makuru yatunganijwe n'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru bufashijwe na UNICEF mu ntumbero rero yuko ibimenyesha amakuru byo kwitaho cyane ibijanye n'indero y'ugwaruka mu biganiro bategura bakongera bagashikiriza umushinga ntahe Chanel Sabimbona umuyobozi mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru akaba yaratanze insiguro kuri iyo nama yari itunganijwe aho hari mu kiganiro yaciye aha abamenyesha amakuru. Ego murakoze cyane kuri ico kibazo nabwire mbere kushishura amaze nkeze abamenyesha amakuru n'abarongoye ibinyamakuru bitandukanye ngene batwitavye muri no rubanza tumaze imisi twitegurira cyane kuko twafatiye byari bisanzwe bihari turabona koko hariho agahaze tukabona yuko ikibazo c'umwana muri kino gihe gisa n'ikiro kiribagirwa eka mbere muri kino gihe gusa urabona yuko umwana afise ikibanza gito cyane mu binyamakuru mu biganiro eka niyo kibayeho usanga umengana ikintu cyo gushaka gutera inkuru umwana kamara umwana nyene mu mutwe kandi hari ibindi bintu byinshi umwana akeneye kumenya bijanye n'ubuzima bw'igihugu eka mbere bijanye no kumukuza we n'ubwiwe mu buzima abayemwo tumaze kubibona rero gutyo turaraba kandi tugira duti harageze yuko dushiraho urunani kandi ruramba dutegerezwa kuduza ingero umwana agezeko kandi tugashaka gufasha n'abanyesha makuru eka mbere n'abategura ibiganiro bijanye no gataya k'umwana tukabahereza ivyiyumviro bashobora gukorera ko bijanye n'umugambi w'igihugu ujanye iterambere witwa Plan National Development iriko irashirwa mu ngiro kuva mu ntango z'ukwezi k'umwaka wa 2018 ikazohera muri 2027. Aha rero twebwe tuko dukorera ku ntumbero leta yihaye kuri iyo muri umugambi wa PND kugira ngo muri ivyo bisata vyose litashizeho umwana nawe nyene aronswe ikibanza kiboneka. Tumaze rero kubona rero yuko mwese abamesha makuru haba mwe mwandika haba ibinyamakuru biciye kumbuga ngurukana bumenyi haba igiciye muri televiziyo cyangwa radio twasanze ivyo biganiro mwahora mubikora koko mugabo dusanga ntibishemeye turaraba duti niwo twofasha duciye kuba dufasha aribo za UNICEF hafashwa ibinyamakuru bike byitwa yuko byo bifise inguvu gusoma ibindi ahantu uvuga nka radio na televiziyo y'igihugu
novuga za Sanganiro ugasanga umenga ibindi binyamakuru bica ku mbuga bumenye ntibizwi namba cyo tura duti nta mwana n'ikinono mu gihe tufise umugambi wo gushobora guteza imbere ubumenyi bw'umwana bice muri umugambi w'igihugu nababwira nukumenya yuko twokwicara hamwe tukabashira hamwe bamwe bitwa ko bisunuye gusumba abandi haba mu buryo canke mu bikoresho bicare nabajya bitwa ko bafise uburyo buke kugira ngo twumve yuko ivyiyumviro bafise tubihurizako hama dushiraho ubwo runani rero dufise intumbero zibiri nyamukuru. Intumbero ya mbere nuko mwebwe nyine ubwanyu mutwihera ivyiyumviro urwo runani gokorerako tukaraba duti mbega ibiganiro bica ku maradiyo cyangwa ku mbuga kuri ivyo binyamakuru vy'imbuga ngurukana bumenyi byo bihuye n'igihe turimo ubwo ntidutera umwana inkuru gusa tukamubwira umwana nyene turabe ingene twumvikana ingene mu gihe cy'amezi 6 cyangwa tukaraba nk'umwaka dufashanyijwe n'ishiramwe UNICEF ibiganiro bitumbereye kandi bitungwana bimukuza eka mbere n'umuryango akuriyemo. Ikigira kabiri twarabonye yuko abakerebutse gusumba abandi muri mwebwe aribo baronka uburyo bakaburonka ugasanga mbere no mu nyuma barisubirije imyaka 2-3 kurikira abandi barorera tutikiranazira ubwo buryo rero niburabe turabinge tubusabikanya ubu rero urunani ruje rero kugira ngo ayo ma projet ivyo vyiyumviro mwari mufise ubwo bukene bw'ibikoresho mufise iyo kamera ubuze iyo ordinateur ubuze uyandike kuri programme ishe muri projet ubicishe muri gwa runani gwitwa umugenzi w'umwana twashizeho tuce tubijana muri ministère dufatanye na UNICEF tuce tugira projet iri hamwe hambuce turaba abantu bagize muri gwa runani tunyanyagiza ubwo buryo uko wo wese yabusavye n'ingena ngana hamicanyuma urunani ruje kugira ngo dute turakarishirizana ubwenge surani kuza gutumwanya ngaha mu rumonge twagize twafashe yuko haci haca amezi 6 ngira mu kanya tubishika ko ngaha mu gusozera bino bikorwa tuzosubira tubonane haba ngaha mu rumonge canke mu yindi ntara turabi ko ivyo twishinze ngaha muri rumonge twabikurikije koko canke ko vyabaye amasigara cicaro hanyuma inyuma yaho twonge tunagure turabe tuti twashitse kuri rihangiro cyane twarananiwe inyuma yo mezi 6 dusubire ubwira kandi duhanahane n'indi ntumbero murumva yuko runani ruvutse kandi ruzobandanya gushika nagire nsoze mvuga nti mwebwe Bimenyeshamaakuru mwebwe murongo y'ibinyamakuru kaze rero muri runo runani mwenye mwishiriyeho kugira ngo murukuze subushikiranganje buzoza kubategeka ngo tubushaka rumeruko twifuza yuko ivyumviro nyamukuru ari mwebwe muzo bibandanya tuzoboneka rero kenshi haba ku byerekeye amakete tuzobandikira biciye mu bushikiranganje haba kuri aya adresse aciye mu buhinga bwa none tugume tuvugana ure tuhadushaka komite nshasha iza gukurikirana icugo runani n'urunani rero ruvuka ruca rupfa ejo ruca gwita Imana ejo nivyo rashaka kubabwira mugabo nyuma yo gusoza imbere gusozera kano kanya twavuze kandi yuko muri iki gihe twitegura amatora ya 2020 ubwenge bwose busa nuko umenga abanyemeshamakuru eka mbere n'abandi busa nuko ko twiruka mu nyuma ya politike ugasanga umenga ubuzima bw'indi gihugu twabwibagiye two tubushira ku mpande ahare twacitse kuvunira akagohe abene wacu abanyemeshamakuru twibuke yuko amatora atari ikintu kije gura gisozera ibindi bintu byose byatunganywa mu gihugu mugo amenye yuko programme y'igihugu n'ubuzima bw'igihugu bibandanya kuko nyine cyubahiro mukuru w'igihugu akunda kutuvunira akagohe hanyuma tutera imbere twese inyuma y'amatora umwana abone yuko amatora bwamundi kitari gikoko amatora cyari bwari ubuzima mu bindi kandi yuko nawene atibagiwe.